warima ni hamahoro emwe yipowere kweri mu vyiwiwe kwino saha nanje no munota kugira zambone bizomugora sinzi nimitaye yonshiramo kumwe yongana imitwe yacu sama pasteki ndashobora kuba ndi hajya kukazi mugabo mfise n'izindi mind zizo mwijoro ntegerezwa kwandika kabigira kabizi kaje imboga karitse batwenga badatwenze nibabera kumenyo muri uru rugendo tubamwo dutega imitego na beshi bamwe bapinga bakatinda bagacika nk'abakinzi bagatangura no gutamba rap yanjika babera impampa umva ndabikubwira ndayishakisha imarabwira no guca nabo gaca bukira rap ngakomeza kuyikubwira the punchline zitonze ku murayini ntakazigera kitambika rap nk'itwe turandika nubwo baguma bona hangika baratumva panika kuri rap nanivyo kwanika anika anura STV every story matters. My people out there, it come down bad boy shot Akula believe and champion Mosque Ankala boom fire from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV daramukije ni kundi munsi ni kundi mpwem idasanzwe ni wa Mungu wanyu kumubazanira ibintu tudusha tugiye utandukanye exclusive content zigiye zitandukanye. Yes, bakunzi ba STV uno munsi nahamagawe n'umutipe Jenzi yuko ari umuraperi umuririmbyi ariko no musi yambwiye yuko ankeneye cyane namaze imisa ndondera ambwira ngo ndakeneye ko tuvugana ndakeneye ko tugira iki ndafise akantu k'akabazo nkeneye kuguha bakunzi ba STV mubandanye mudukurikirane sinzi ivyo ari ivyo sinzi ivyo ngiye kwitaba ariko umutipe ndamubona ngaha my address ndabona aho yicaye cameraman nkurikire bakunzi ba STV mu maye natwe twumvirize ivyo ari ivyo exactement ibintu ashaka kutubwira. Enda nabakumbuye cyane gose turashimira n'abantu baguma badusupportinga bari muri diaspora. Yes, bakunzi ba STV no wa mutipe oh my G. Salama kaka. Salama. Meze neza. Ni bien. Turashimira. Fresheri niko nyingi kabisa. Ya pana igira neza. Eka twicare kabisa. Ni bien. Ndababwiye ko ndi ngaha gashe. Yes, bakunzi ba STV nababwiye yuko tipe nanje kumusanga hano mafisi indirimbo kuri account mamize yarambwiye ko ankeneye mugabo rero sasa no munsi navuze ati reka ngende kuraba ahantu yicariye hanyuma ndamubaza ivyo bibazo kuko abakunzi ba STV barakunda ibintu vya show brothers vipi salama meze neza turashima uiteka ndamukiza abakunzi ba STV ndaramukije abakunzi ba STV kugira ko unababwira nuko nakazina ndababwira ati banyita Froze Kaze nayo mazina yanje y'ubuhanzi hama mazina yiswe n'abavyeyi banyitwa Kabigira Kabizi Shabani David. Umeze bye mugabo ndashima uiteka witurije ngaha nta gahunda warufitanye no mu umunsi nani mu vyanje by'akazi nkunda kwipora ndumwe ugira meditation medite fresh ndabe ko ngene jo imbere bizoba bimeze yego je maze imisi nabonye igikorwa cawe kuri account yawe ya YouTube iyo ndirimbo yawe babwire ko yitwa kwanza abakunzi ba STV. Indirimbo yitwa basekana imbereka Vijoro bambwiye yuko ukeneye kumbwirira ikintu kandi cihutirwa mugabo je nabona yuko utari muri mood nyene ya song gusa hariho nibindi bintu nyene bihari nibikiga brother habaye iki hakwisi tubayeho dutega imitego ego ugasanga umuntu woyizera ugasanga aramuhemukiye kandi yari afise icizere kuri we niyo mpamvu ubona ko n'inkunda nyinshi zigana zitagaciro ugasanga n'ingo ziko zirasambuka bivanye n'ingene mutubatse vyanyu neza kumbe wowe ugasanga warakunze kumbe wowe ntiwakundwa n'utwi wawe bagashiduka batukumariyeko ariko gusa turashima witeka kuko nta kiziriko twihaye imana imbere natwe inyuma ya bro amajambo agomeye mugabo rero turagenda keneye kumenya ibintu vyihishije muri ayo majambo habaye iki neza utubwire kumuriri mu bisanzwe nuko nyene guhavura mvuga mu gifaransa atasho nize ne kuvuga ngo amfete mugabo reka mvuga ati kungene vyagenze urabona ko umwana w'umuhungu bashobora gukorera ku mihanda mugabo ntibigutuma ujya umwanda ewana nabaye wenyine fresh imana irahezagira ndaronka n'umukunzi wanashima umukunzi vraiment ndabona ko turimo fresh mugabo niwe mu bintu asa n'umuntu yaba yaranteye agahinda
bituma ninjira na studio ntangwa gukora indirimbo zihanitse z'amajambo akomeye abakurikirana imbuga zacu barumviriza indirimbo mba ndiko ndarekura yego umukunzi yakugiriye iki yagukoreye ibiki habaye ibiki ewana twapanze projet urabona ko hari abadada benshi barungitse za Omani abandi baja mu Saudia ebana umudada kwe turapanga program avuga ati shushu wowe ndabona ko ewana amajambo sana uyafise ndabona ko ibikorwa amahera abonetse ko ukora kandi isika kumenya ndavuga ati nivyo kwe nani ndavyifuza turaganira fresh umudema avuga ati hasabwa ibi ewana je ndavuga ati nanje nko mu musirikare reka mfunge boutique komanda nk'umusirikare izo noti ziboneke hanyuma bigende fresh kumbe umudada ni babandi nyene ndiko ndavuga basekana imbereka yarashitse hari ya boro amaze gushikayo umudada phone ya mbere kwiri akiri fresh nyuma rabizi ko numva ngo baha umwaka umwe kugira batunge phone batari ibiri sinzi ndavuga ati reka nane ndindirire mu bandi ndarindira fresh umudada ebana imyaki mbona kwiricuna ndavuga ati none umudada bimeze gute Nenga agafungo kawe watanze wimye wagize ibishoboka none aho ntuvyumva koko nagahinda maboy ebana umudada arashikayo kweri ego ndabona aranyandikira avuga ati abo birikoze umudada ndabona ko refresheri agira jejeta ibicera bifise ndavuga ati bunanje kweri ngomba inzemve mu gasuzuguro ntume nubaka n'igikoni hari yazanya bugete mfunga gafungo kabisa agomba funga umufungo hama ntangure gutwika umuji kumbe umudada nibasekana imbereka ahubwo yanteze umwereka kuburyo yuko umudada ndanamufonye inyuma y'amezi nk'atatu turiko turavugana na phone niyitsabe kisiri mane isiragoye ndakisiri uwo umudada mwakundanye fresh hanyuma uragira ibintu byose uramurihira byose byo ujayo mu nyuma bigenda biranga kutumva kumukanda natubitse naho kugira nge tize subire kujya nk'akanyama nari ndindire yuko mani azovura ndungikira imitaye nanje ngatangwa gukora akazi twari twemeranije mwemeranje n'akazi none je egaje naramuririmvye kandi yashaka ko nanje igisura yanje garagara aravuga ati wewe nshitseyo amferi zobiheze kandi mudada yaraguwe neza fresh umva ibisigwa ko niye ndirimo wakoze niwe yari kugurunganya n'imitaye yo kuyikora umugabo niwe wabanje kusura kwisopa no mfe ubu natanguye urugendo rushasha no gufromata na afromase mu bwonko ahabwo uje ndi kurundi rugendo urabona ko nisonge ziriko ziravuka kandi nawe nyene ni wizomushikira vuba nyene ukamutura mizomusange yahagaze hari ya nyene ko ona badukurikirana muri Saudia ni benshi none umukobwa yitwa gute bamwitwa Alima yari umwana w'amataye nize cyane gose Jesse nimvira ko yose imba porotaye kuburyo yuko yona we agafungo yana kwemereye ko azogufasha no gusohora isong wapi nta n'icumi yamaye tari kabisa none numva waramamagaye kugira ndagufashe kumurondera cyane kugira iki wowe cyo nagusavye nyene uzi nganye nk'abajournaliste tuba twemera fresh nugira nyene muze murumva nagahinda kabaririmbyi banyu kubera mu bisanzwe mabona generation turimo siyo kwicara niyo gukora kubera je nimba no musi ndinga ejo muzami kumwe n'uyundi yeje mwe kumwe n'uyundi nivyo bizotuma tugira power hamwe n'umuntu amenya ati umuntu duhuriye mu barabara ati umuntu akora iki wowe bisigura yuko ubu telefone waramubuze no mukuraye yanyanga yashize imwe bitwa ngo ni liste noire nyakicara igifarasi kunze bazi bimumva kare atari umuntu atari ko yirima kumufasha ntari karamufasha mbari bakundanye simu yarayiblotse brother ntatari kabisa ndakesiri indirimbo mwayikoranye nande kwanza kwaje nawe mu bisanzwe nuze channel yacu yitwa Froze Kazi hama ikundi yacu yitwa Made Band Kikosi Burundi yani ntituragashirako mugovu bakarajako kubera nuze band yacu twayitangwa turi batatu yari jewe na grand frère n'ujya mutipe nye twakoranye bamwitwa Majagwa ubu rero twe turi mu rugendo turi kumwe na Majagwa kubera grand frère wanje bunyi sivyarimwo
sivyarimwo hari ibindi bintu biriko biramutwara gatoya mugabo gusa urondeye Cosmad Band kuri channel ya YouTube ntayibona mugabo uvuze wanditse Frauds Kaze baca baguha ibikorwa tumaze gushirako ku buryo buke dufise mugabo gusa cyo twemerera abafana nuko inkono yose ihira igihe hari igihe zogenda neza kazocamo kazofunga uzobone na cyane dutegerezwa kuronka kubera amajambo turayafise imitwe yacu sama pasteki ndashobora kuba ndi hajya ukazi mugabo mfise n'izindi mind zizo mwijoro ntegerezwa kwandika ya bro iya ndirimbo ndakeneye ko duhaga flow gatona iya ndirimbo ndayiguhe ko flow ntoya ndaguhe flow gusa kimwe ndayiguhe yose ntangure ukarefe akibawe ni bodo ya kapera nayo bigira bagukunda basekana imbere kai ugoswe gatone bagutega imyereka uzanano ngo hari ico bokwereka babonye ukuyemo kantu batangura kunaga intoki babonye ukuyemo kantu batangura kunaga intoki wesa kabigira kabizi kajya imboga karitse batwenga badatwenze nibabera kumenyo muri uru rugendo tubamwo dutega imitego na beshi hakaba baduca inkokora hakaba n'abadutera intege hip hop ndi bolo sidapangwa nuko ndi holo ndarapa bakinjiri holo hip hop ndi tawa hip hop ndi poro ndarapa bakakira umuzinge superfani zigakoma amasisi kawasha nemetenke bamwe bapinga bakatinda bagacika nk'abakinzi bagatangura no gutamba rap yanjika babera impampa umva ndabikubwira ndayishakisha imarabwira no guca nabo gaca bukira rap ngakomeza kuyikubwira ndiko mbwira ivyo bitamba mbuga hirya no hino biguma bikuga ngo vyaramaze no gufata urubuga ndarapa nkabishira down ni madband barizo muri town ivyo dukora tubikora kuri time umvize punchline zitonze ku murayini ntakazigera kitambika rap nk'iyitwe turandika nubwo baguma bona bahangika baratumva baga panika kuri rap nanivyo kwanika anika anura urakaze kabisa uvuze nk'ijwi rya B namwe nabikubwiye bama bivuze uri kuri flow nkiza nyene ijwi nyene rya B face kabisa ndakesire kizere yuko ibori zomushikira zobona yuko wegereye medias wegereye ibinyamakuru kugira nawe bishobore kugufasha kandi nawe nyene amenye yuko niba hazokibona hose azokwicuza ntangora nimwe nibera hatuze kuko je nari yakiriye nk'umuntu kwera ashaka gushika ku hangiro cyo gutabura igihumbi mu mufuko nkuko banyakubaha baguma babisemerera ati mwana ume wese kimwe urunganwa rwo mwono ko kuno saha no munota ni gufunga body command tukarondera umufungo kubera abone ibihugu byinshi bikorera dusiga natwe rero dusaba yuko abajene atavyo kuguma twicaye ku marigara tugonga ubwo busigara ahubwo twotuma dutarana ivyumviro byo kugira natwe tubone uburundi bwaka nanje rero warima ni amahoro emwe yipowere kweri mu vyiwiwe kwino saha nanje no munota kugira zambone bizomugora sinzi n'imitaye yonshiramo kumwe yongana kubera je natanguye urugendo narutanguye umufungo wiwe yaragumije je nanje wamajwi amajambo yanje ndayafise reka nze ndayasire ku mugaragaro nawe nyine hari azicwa n'intimba tubwiye ko afise n'indirimbo yiwe indirimbo yiwe wa musohore y'urukundo vuba irasohoka kandi Imana ifashisha ishobora gusohokana n'amaimage ishobora gushokana n'amaimage kubera nzoba ndi kumwe n'umunyengozi bamwitwa SFI nzoba ndi kumwe n'amajagwa love bishobotse hari n'undi tutashoboye kuvugira ngaha ashoboye kuzodufatira refre w'umudemo akajambo kamwe twovuga bwa dusozere mugabo byumvikane yuko nahari alima akabone kino kiganiro amenye yuko kabisa ubu nta nawe yo gukura kabisa nta nawe yo gukura ndaki ave tubo vyo muzimba cyane kubera ubunye sinde wa undi yarazi kera ubundi umupeta afise mind toto umuntu ntotirigana bivanye n'urukundo oya narubayemwo byo gwankorera nabibonye ivuga yuko nuwo nzokunda murakubu siko babivuga murakubu azoba afise mind
kandi ndabona imitego natezwe ko ayinteza ari je nanje no yimutega wivyo rero ni yipowere ubunyi nk'akajambo je no rangiriza ko mana yatete ko bundi umukoneseni ndandaza impuzu nsabana ahubwo n'aba queen video bacu ko baza baratwegera kugira tuze turasora amashusho meza bivanye n'ingene twaba twabambitse fresh. Yes, bakunzi ba STV jene baza na ikiganiro kigarukiriye ikiganiro ca mwumvise indirimbo zizo mushobora kuzikura mu platform yose yabahaye flow zimeze bien. Ndagahongera kanavuga yuko ari umukobwa yabemereye imitahe kabisa ari muri Saudia mugabo yagiye uko nyene byarangiriye uko nyene. Bakunzi ba STV nibaze yuko no gushimira natwe turasimiye cyane abakunzi ba STV abakunzi ba STV mukora subscribe and the shares and the comment kuri Fro Skaze aka the Panache. Brother, thanks sana kabisa. Abakunzi ba STV tusubira nawe utaha. STV, every story matters.